Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye. Ndakubwiye ati kanda subscribe nimba utaribwa kanda subscribe hama ndagusavye nimba uri mu Burundi canke hanze y'igihugu commentaire wenda ikeneye niyo ikiganiro cyarangira kugira ngo numva ingene wakiriye ikiganiro. Ndi kumwe hano n'umumama asanzwe mu kazi akora ndibaza muramubona neshaka kuyaga nawe vyinshi ariko bira byose reka ndamuhe akanya ashoboye kubandamukiriza ati yambo. Shalom. Narishaka ndamukiriza abantu bari gukora muri kano kandi. Amahoro cyane bantu mwese muri ko murambona bariko baradukurikirana. Amahoro Imana bane namwe. Okay, reka tubandanye. Nashaka abariko tura muri kano kandi bashoboye kumenya ati mbe mwitwa bande mbe hano muri atelier turi atelier do kutire ndavyibaza ni kwande turi kumwe nande mu majambo make. Akazina izina ryanje nitwa Niyosenga Silvana, izina ryihuta cyane kumenyekana ni atelier no kutere mama Kirosho. Okay, mwo usanze mukorera he? Dukorera hanyene impande yo muri Rompo. Aruguru gatoya ya hotel Rukonwe niho dukorera. Akazi ko gushona ni bimwe mu kazi gasanzwe kijukirwa cyane n'abakenyezi n'abamama benshi. Kubera ki akazi kijukirwa n'abamama ku bwinshi? Biravana n'ukuntu umuntu n'ibyo yakunze gukora. Abamama benshi turakunda gukora akazi k'imyuga yo gushona. Kuko karadufasha cyane. Hari bavuga yuko abatayere muri ababeshi cyane. Iryo jambo ryuko muri ababeshi biva kuki? Ntabwo turababeshi si bose umuryango abamwe gatukisha umuryango nuko bimeze. Okay, reka tubandanye kuri iki. Turabona imashini iri imbere yawe, sizi ya mashine tumenyereye. Iyo mashine twagute, mbe mashine zishona ziri ubwoko bungana gute? Mashine zishona ziri ubwoko bwishi butandukanye. Bivanye kandi n'uburyo bw'umuntu aba afise. Iyi mashine yitwa Juki. Irazimbye cyane mu Burundi ntabwo zigwiriye. Reka tubandanye. Gushika no masaha wowe kubwawe umaze gusohora abanyeshuri bangana gute? Ndamaze gusohora abanyeshuri bashika 6 kandi nk'ubundi afite abanyeshuri bashika 6 kandi. Ofisi imyaka ingahe uri mu kazi kawe ko gushona? Ndamaze imyaka hafi 20. Imyaka 20 uri umushoni. Mugabo ukamaze gusohora abanyeshuri 6 zaheri zagenze gute? Ntabwo ndabikunda cyane kuko abanyeshuri baravugana. Reka tubandanye tumena kabayaga twongera dutawa twongera twigisha abandi. Nakaye kamotera ugwaruka gwinshi cyane rw'abakenyezi abigeme basanzwe badafise akazi bakora. Icyo no babwihanura bo kwijukira ibintu by'imyuga. Cyane kandi nk'uyu mwuga wo gushona urateje imbere umuntu. Ego kandi bivanye n'uyu mwuga umuntu awiga iminsi mikeya. Umuntu afise umwete awiga nk'amezi 3 aba amaze kumenya byinshi mu mwuga. Gushika no masaha kubwawe ushobora kwakira ubuzi bungana gute ku kwezi? Ushobora kurangiza ubuzi bungana gute ku kwezi? Bivanye n'igihe umuntu aba arimwo canke bivanye n'igihe kuko iminsi yose ntisa. Hari ukwezi usanga abantu umuntu aronka abakiriya benshi n'ukwezi usanga abakiriya bapungutse. Ku minsi mikuru murakunze kwakira ubuzi bwinshi cyane gose. Ndavuga Pasika, Eid al-Fitr, Noel, Bonane n'izindi minsi mikuru itandukanye mikuru. Mugabo iminsi mikuru abantu basanzwe bazi bikavuga ko mukunze guhenda abakiriya cyane, kenshi mukunze kurara munabona kubw'ubuzi bwinshi mwakira. Bigenda gutubwira abafundi mushoboye kwakira ubuzi bwinshi mudashoboye? Oya jewe ku ruhande rw'iwanje je sinzi kubesha. Je nakira akazi shoboye. Kumunashaka adresse yawe wavuze ko ari impande ya hotel Rukono. Ariko muri aha utumbere muri akarute utumbereyemo hari abashonye abatayeri benshi cyane. Mbe kubgawe nabahe bashonye kubgawe ubona ati uyu mushonyi arashoboye cyane no kunanduta? Nta mufundi je yoza nsonda kazi. Tubandanye. Kimwe mu bintu byijukirwa n'abantu ni gushona. Twayivuze abamama bijukira. Niwe mwuga ubona woshobora gukora inyuma y'ubushoni? Kudandaza ibintu by'impuzu, ibikoresho by'igitayeri no bishobora. Ninde yakwigishije gushona? Ni jewe ku ruhande rw'iwanje ni Ingabire navukanye. Kuko papa wanje yarashona nabyize mu maraso. Nta mwarimu ufise. Reka tubone nk'abagenda kurangiza ikiganiro ariko tutararangiza ikiganiro nashaka kumenya ikintu kimwe. N'igihe uzoheba akazi ko gushona
ninasaza ntagishobora gukanyega imashini nibwo nzobiheba. Hari uwundi mugambi wowe ufise wifuza kugurura ukaruhuka gushona? Ndavyifuza mu gihe noba narose umutahe ndumva ko nohagarika gushona mfise umutahe nobihagarika. Warize nkaba mfise nka atelier ikuze nkoresha nk'abakozi. Warize mu mashuri? Narize. Nakaye kama wahanura abanyeshuri cyane cyane bahejeje amashuri ama university ariko bicaye muhira ngo barinde akazi ka leta? Oya, kubera igihugu cacu caba kimeze kuntu akazi kagoye kuronka, nobahanura ko bokwiga ibintu by'imyuga bakabyijukira cyane, kuko urashobora kwiga amashuri akarangira ariko ugashugura imashini ukabanda ukiga gushona, birafasha. Nuwahe mugambi ufitiye ugwaruka? Umugambi ufitiye ugwaruka nuko nk'igihe notera imbere nogira atelier ikuze nkagwiza amamashini nkasha mpamagara nk'ugwaruka nkagwigisha. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Namwe murakoze rwose.